mwana wanje ndabizi warahenzwe ko nyoko yapfuye ariko nyoko wawe ndiho ni jewe Ininahaze Alice so wawe yanteye inda turi ku ishuri we yagire arangiza amashuri yisumbuye jewe nari mu mwaka w'icumi yansabye gukuza inda ndavyanga niko kumbwira ngo sinze nigere mvuga ko inda ari gwiwe Kagabo sa irikati umuntu yari guhaye ari he urumva jana nicaye ajya kuri polisi aratari muto cyo kwita freke ifiri atafata mushako cyambwira ati umuha umutima naje niyo mpamvu naguhaye genda cyangwa agashiri kawe agatoto ndogo kubera umuryango wawo wari utinyitse naravyemeye ndagumya ibanga ariko umaze kugera mu myaka 5 mbonye ko kukurera jenyene ntabishoboye namusabye kukwandikisha nk'umwana wiwe ngo nanje nsubire ku ishuri acanegeka kuva mu gihugu anjana muri Kongo ampa umutahe ngo nze nibeko ambwira ko ninagaruka azoca nyica niho rero yaca akurera nk'umwana yatoye ariko akagukunda nk'umwana wiwe ivyo byose yabikora ngo kubw'icyubahiro cy'umuryango wiwe none mwana wanje sinzi ukungana sinzi kubayeho birikete ndaryanditse ntazi ko rizonagushikiye ariko nashatse ko umenya ko nyuko wawe ndiho kandi ndagukunda ndagusengera uko bukeye uko bwije umva rero mwana wanje umutima igituma ndaguhaye aja do poshi ikwiye nuko izivaje datidugiyemo nanje nazigiyemo ariko rero twebwe ntitwazigirira abakujya muri Kongo twazigirira mu gihugu hagati kandi mwana wanje umutima ndakwemereye ni wagaruka ko nzoca ndawugabira na yanzu Ega mwana wanje niwe nizeye ucu ushaka uyirongoreremwo arongota neza no kwiga ziba umuhungu n'umuhungu ntahuriye n'umukobwa kurira kugenda mwana wanje cunyaruka ndagushika neza kuri bisi wigiye urazi umutima kudahari so hazo dutoteza mumuri wo muje kumubona ngare bazo na papa nasana kuri koze uzi kuda mugore vrema just umzinyaka mutima unaho harageze yuko twamusuzuka ariko uzocunyaruka vari datudini ahera uzocugaruka gatuga tunagukumbuye reka ndababwize ukuri ugeze asigaye muri foyer d'études muri Kongo tengiye kura mama yamvyaye ndabiko numubona ntabwo ndi umwana papa yatoye ahubwo ndi umwana we yivyariye mubigiri banga cyembaze ni bwana ni na mama kumbe mutima twavukaga mwe bihore je mwigire gusa bwana Shanka wacha kupenda imodoka nawe
ndabishobora ndafashe ku mutima Se boss kuko twabazanye hano ko nzi ko uyuba apuratse kwa kara kumutwara mu mazu yiwe yabimenye yonyica kubatwara mu hoteli naho uraza tugaturi kuri ku ngufu byabaye ngombwa ko tubazana ngaha Tabashari wawe mwiza kandi bahavamugirana. Beko nababwiye ko nahita muza muzanya he. Nuba baraciruka. Yemba nabazanije jenyene. Sheri. Kumbe nivyo mwapanze. Mwe abatumye ngo baze kudufata. Sheri. Kutwara abanyu niki kituma mudufata nk'irisu. Twaringinze incuro nyinshi. Kugira turyamane ku neza mwaravyanse byabaye ngombwa ko dukoresha uburyo bwacu Seri urabona uko vyumva ariko se boss nagiye cyo nkoze nawe utarose uko ari sheri wawe genda imari bicuro nanjye ndaza nshika mwabipfuma mwabigezera arapfuye turamushe mu modoka y'ukisomishije umushinga nta mu gihugu nagenda kwazina nta mufite muri kumva mupima neza ko bayo mugira basiga ninda tu umuti akora icyo dushoboye byose byarashitse gahura n'abantu kubyukuri icyo navyo byinda tujya turamwegeza isanga umuntu kugira ko byose bizagenda muganga mwizere byose bazaba muganga kugiye ko umushinga ntayiyuba nagenda gusa ugasanga ucumi yawe muganga ndakuba mutanga yuko ukinisha amafaranga cyane
ikindi naco cyangwa amagara y'umuntu kandi bayobore nishobora kuyagura twebwe icyo dukora n'abaganga ibyo bintu nabyo by'ibyo kuravuga kwa muganga nta kintu na kimwe twokora nyene byo atari igikumu rero niyo mpamvu rero kiyanga umwana banza yoroherwe yongere atore ubwenge mutuze mwicare hafi nimugire ikibazo batanga Keza tekereza ko kwemera gukura mwigo mushake mungire ibyo mushaka sishobora kugira uruhare mu bwicanyi nimbaga nyiramarira sishobora gukura mu inda nimushake munyice tekereza guharanira agateka k'umuryango nakanje nyine ibaze nawe abantu banzi amwe bakumva yuko umukobwa watubahirije twayindeye inda noca okay mbere ibyo munga gutegenda mwari muzina amafoto yiwe na nimero ziwe ibundi nzokwimenyera Mutama urazi ko wowe uri umugenzi wa papa yego urazi ko musangiye amadiri menshi rero nagenda gusabe kwijya karabaye ku mukobwa wawe twumvikane yego wowe miliyoni gutyo imviro irashaka kwa Mutama papa muhigo arabimenya kubera uyu mukozi dukunda papa akunda kandi twizera cyane amatugu miliyoni dosiye kase sans suite amafaranga ndusha wa mwana we amafaranga natanga kubera tutaranavuka je uco nshaka nicubahiro c'umuryango nico wanje nyene Mutama muje mudakoresha amafaranga uzubwenge nkatsosha umva rero uyu mushenzi acarongora uyu mukobwa wanje acamutwara ubunyene ikirego gice kiba classe sans suite ariko nonze mbatari umwana wawe nuko nyene mvutse amutware kure ku buryo batazigera bamenya ko ari umukobwa wanje mwaka karere atawumutse nta ngorane na kare madamu yaheruka gupfa ntacyo atatwibwire aze kumfasha kurera akana yansigaranye papa by'ukuri ni wowe wambyaye ni wowe nanze nk'agahene kagiye kubagwa papa kumbonye nkabigezeho iyo hose erega mwana sije nakwanse wanswe n'Imana umuzi kureka ngo bagufate ku ngufu mama ngenda mwana unyurwa n'uwe nawe umuciye akagozi kandi urutete rw'ikigori nacyo ruvuga imbere y'inkoko Suka amazi usuka kwa amazi anja gucaye mu bantu Star ku by'ukuri wewe umugore wawe mwarasezeranye imbere y'amategeko ya leta n'Imana iyo tutasezerana aho nkaronka amahoro ndutwa n'umukozi w'inonzo mama ngo umugore nta jambo ngaho urubanza mu bagabo urusaku mu bakecuru kuri wewe urazi icyatumye Imana irema umugore mu rubavu rw'umugabo yamuremeye mu rubavu rw'umugabo kubera ari munsi y'ukuboko kugira ngo akingirwe nta mpande y'umutima wiwe kugira ngo akundwe none nawe uri kuvuguruza Imana
ugutoteza umugore wawe. Eka wa mugabo umugore ntawuzi umugore umuhaye umwidegemvyo aca kuganza uzi wa mugore wanje wa mbere ubu nyina wa mukobwa wanje Keza umwe yapfa uzi ukuntu yari yatanguye kunganza iyo ntagira imana ngo apfe motive ngo amategeko aramukingira nandesha uyu nawe nzigara nandikisha ahubwo sha reka tubireke ivyo vy'abagore twivugira ivya business yacu. Sheri aho tunahi wawe Yani waje naragerageje uburyo bwa telefone. Karibu. Sheri umugore no wawe nta ngorane bitera. Oya nta ngorane kandi ngo ntavuguruza she ahubwo reka ndabe yuko mu cumba hateguye neza tuyagire mu cumba twisanzuye ataho tuvugiriza kurwana. Muko byukuri uremeye ko atajya mufise muri uru rugo naho nuba nayifise imana izorimvugira hoho urizeye bitangaza kwizeza agateka k'abakenyezi emwe mu gakingire nimufatiye iya mbere mu kugahonyanga umugabo usanga ahemukiye umugore wiwe bibaza ko ntiyagutera inda zo kugira imbabazi uzi ko umugabo ndiko ndagira imana izogwa igiciro nyinshi kuri wewe. Mtima oyo mtima Unabaki. uranyukanye umushyitsi wanjye ipfu mbega uzi ko atawucurusha wowe uzi ko nawe atawanditswe imbere y'amategeko urazi yuko Kumwe ngo meze neza. Karibu. Ariko ko bitabwiye. Ujya mushitse ko mbonye umengo avuye ngaha yiruka kandi ababaye ibiki vyaba. Narakimye mwana ujya n'umushitsi wanje so haramuri umutima cyane ivumbuye. Narakimye. Karibu twahuruka ke Ariko kwanje nawe. Keza birihe ko yategetswe kuba yaje kundamutsa mukatwenze dushika ndamuzi sinamuwa. mutima mwana Keza yararongo Cyageze kutego Keza rumugwe kandi nzi neza ko bitari mu migambi ntabwo yari gushobora kurongwa atayije amashuri ndabizi neza. Mugira imana nimwe mwamishije akabona cyo gituma ubu nabonye uri kurarira. Nizere yuko ataciyabaye sivyo. Mutumenda kubahuka mbizi ukuri Keza yabaye mutima mwana udumva shuko ntabasoho udicubahiro mvise mu muryango no mu gihugu. ndagusabye basi umbwire Keza amanje kumwirabira byo twivugana. Mutima mwana karibu ndakubwira ivya mushiki wawe Keza. Karibu burya mwana wanje mutima Keza mushiki wawe yakundanye n'umuhungu amutera inda. Uwo muhungu nta bundi buryo ari gushobora gutwaramo Keza mushiki wawe nawe ubona mushiki wawe ari mwiza njambonaga mwana marimari no mu rugo kwa Cubahiro
muje kunsaba keza wanje nanjye ga mwana ndamuraba ndamwitegereza ndaba hasi n'umubabaro mwinshi keza ndaba mu maso aca arasohoka akurikira uwo yakunze nanjye ga mwana yanje mutima none amukurikiye naciye ndamuca no mu muryango ubu sinzi niyo ageze byamushikawe keza nuko biri shaka kubaze na nyoko wawe ira rero ma imeze gute vya keza urumva mwana mweka we wakubwira sivyo agenda mubaza nta kururimi mu kanwa ahubwo uwo mugore nkeka agwaye amashinga mutima mwana wanjye yacuba wumviriza insaku mugire n'ijambo rimwe kubicanye na keza mbega mutima ko nakubagije waramubonye ko atavye nyene nagiye ita misi ya mbere nashikiye ukavu ndashika nyene ndahamara amezi 3 mpanga akazu ka makeya hanyuma ndimuka ngenda Kinshasa ndahamara amezi yanda 3 nyene ndaza ngaha Uvira nahamaze nyine amezi make mbonye amafaranga agiye guhera kuko naciye bitamo kugaruka ariko tu nzosubirayo kandi nzomubona mugabo nyine hari ikintu kintangaza kubera iki uguma umeze nabi muri ino minsi ubwo ntibitumwa nuko keza yakoze ibintu bidakorwa mbega mwana hari ico utazi ico atazi nuko agahinda k'umugore ari nk'ak'inkoko Bueno, madame. Kubu bitanacho vyomara. sawa Ahubwo no kugucugo rurimi kugira ngo uzasubire kurukura mu kanwa. Wavyumvise? mubarira mutima sinashoboye ukiza keza ariko urazi ko papa wawe akazese nari guhangana nawe kumbe keza yarapfuye oya ntiyapfuye we ntavyuzi reka twicare agenda bikuyagira ira rero ukuntu wahanuye keza ngo arongogwe atararangiza amashuri byagenze gute mutima reka keza yaragowe vyahereye muri siporo je nawe turi muri siporo babahungu twakundana aho rero umugabo yagiye yarafaka yafise undi mwana naragiye kumuraba sanga yaragowe ahetse umwana ahare n'indi zikutse igeze mu mezi 9 8 ahubwo ngira ngo ubaza yaravyaye Anita ndagusabye ukora ibishoboka byose wowe ikanaho akezaba nta kindi cyane fuzo mukozi cyane ndacyanyibuka uzoze tugende
Umva rero icyumba kirata ngaro kajya muganga kugira uracyabi Hello. Nitiyari. Sawa. Bravo. Sawa. Hewe. Iyi ndiko ndabona nukuri. Hewe. Hatari. Ite none. Kurukundo ko muri interna. Uracahane. Gashe ngo mwe muzika ibintu by'imikino. Wapi. Gakomeye. Oyambira nubakane murabana. We nubona. Félicitations from mugabo ari vraiment mugabo wawe umwaye muti gutwara isakoshi y'abagore vraiment byatangaje oya vraiment ntibyumvikana isakoshi y'abagore uzi cyatumye Imana ire mu mugabo bwa mbere kwari kugira aza bungabunge isi utegura isi iki mu mukenyezi ubwira kabiri kugira aze asanga isi itunganye amufashe kwibungabunga erega nicyo gituma aramufasha reka basi yano turi kuvuga abagabo bacu tuvuge abasaza bacu cyangwa papa bacu iyo batadukingiye barako batwe mu burenganzira bwacu Imana yatwihera mbabarira keza mbabarira sinashoboye kurangura ibyo ntegerezwa ngo ndaguha uburenganzira bwawe papa nawe yari ahari aho kugukingira niwe yagushize mu byago reka nzomuha isomo Arno niba kumemukiwe watevye uciye unyaruka n'umuntu yagiye kuraba nshengaruka Jeka kurunda munmengo gabutesheje umutwe ko byunamyemo cyane. Oya mwana hano ariko ndarabika ratazi hano ndakwegeraniriza ibintu reka mwana nshaka ko nzoguha ibintu bikwiye ibintu bimeze neza. Ahubwo nyine kiciyo. Hati ko wanyemereye ikintu. Nyere ko ja muri Kongo warambwiye ko ngarutse. Yego mwana wanjye. Ndavyibuka je cyubahiriza sinimvuguruza. Ahubwo reka cyo tugenda najya mu nzu ndakurabire ibikaratasi byayo inzu narandikishije kuri wewe mutima Nasibo cyenda guha n'imfunguruzo zanyu hanyuma ushaka uciyongoreramo sigo kuvoma ariko hari n'ikindi nagomba kubasaba ejo nagomba kujya ahantu nagomba nzonetse imodoka ugoze kuraba uwo mukobwa ko wumva waronse n'inzu muce muyereramo Zabikubwiye twangiye. Nta kibazo mwana imodoka nzoguha uzoca ubwira umukozi ayitegure neza hanyuma uca ugenda utembera uraba ako gasheri kawe uwo mukazana wanje abone yuko uri umwana w'umubosi nyene nawe uri bosi. Merci beaucoup papa. Ego mwana wawe nubwo Yambugaye. Yamsawe. Natas. Ariko gayi. Cyagenda gute? Sha, akaturinde. Kamfukane n'ita. Tumwa. Muhammad. Mahoro mute. mahoro aho ngaha barahari sibo bari Mahoro neza. Mura. Nitwa Mutima w'Imana Arno. Nitwa Anita Tubisaba Imana. Urumva ni umusaza wa Keza. Keza bangaha. Kijya Keza afise umuryango. Munsi munani yose aheze atamuntu n'umwe yaza kumukwitira. Naraje kumuraba kabiri. Shimba ari hasi.
shingira naho naje ngenda ndahatorera koyo uko niko waba hasha mona naragowe nashitse ngaha nganina w'umwana aheruka gupfa yapfuye agowe basi yapfuye akeye yapfuye ababaye cane bishika mabukwe ambonye yaciye anterera kano kana kuninda karera n'ak'umugabo wanje mpitamo kukarera navuze ninagira neza kano kana Imana nanje izonyibuka inkure hano hantu Imana ishimwe anitaragize neza yarankubitiye ko cuzi ibiri ifaranga yamuhaye nitwo naguze mw'iyi mpene byarangurisha ari natwo nifashisha ayo niyo ngowe ndakurahiye sindagusiga ngaha kandi uwo mwana turajyana icyo bikoze keza tukemenyereke no kubira je twumvaganiye icyo bikoze je sindagusiga hano Kansa. Yego mwana. Ari. Cha, unasimuye neza. Urabona naragakici. Aho rero umutima wanjye. Yego umuntu w'umugabo. Na surprise nk'izi bangirira. Ndabona ko yaje gutegura iyi nzu yawe ndaguhaisha. Ndabona ko uje kunyereka inzu unzaniye n'umukazana wanje Anita kari umuryango kwa Cyubahiro ariko papa nawe kube kugira uburo yaciba wibwira surprise irahari kandi ndazi uraza kwikanga ndazi zakubwira gusa kintu mbonye umunyabwenge uzi gusa n'uwo bitoye nararongoye mutima wararongoye muzi ko ari ibikuronga mudasezeranye uzaho bikoreye imiryango yo muri Afurika rongora nyakurongora uri imfizi yo kwa Cyubahiro uri imfura mu muryango rongora mwana wawe sheri no kurya nzabara byaye amayi nkawe rero kari umwuzukuru wanje kari uri umwuzukuru wa Cyubahiro papa uzi yuko uri umunyabyaha ndetse na shetani zose kwakiriye mu bwami bwayo bw'umuriro udahera ndabona ukwiye kuzokorerwa umuriro wisangije wenyine ubwawe uzi koko na shetani yisunze ibyaha umwana kweri wibyaye ukamubwirira ibintu nk'ibyo abakwe
we nakubwiye no urabaza Indira bagiye kwanza gufata aho bandi bamufata keza kuri kime ku nguvu hama number 2 mutakari winjire Uje twarungitse amakofukasiyo menshi wanka kwitaba ubuho nitugusika uzuwo niwe jewe ni jewe Cyubahiro Stani aha hose mwaka karere baranzi papa genda bakugorore ivyemeza byose kuri umunyabyaha narabitanze ibirego byose narabitanze ndetse nabo mwafatanije guhohotera Keza baraho hanze barakurindiriye mujane babakurikirana gusa umenye yuko abantu bose barakwiye kumenya yuko amusuzi y'umukenyezi atemba ku maso ya buri wese ivyo wagira twese byaratubabaza naho tutarabakenyezi Jamana lekanye shooting ikigenda neza cyane rwose kabisa kweli magicali nakubali kweli kabisa nakubali mbe cameraman ali director X-ray kweli kabisa telefone yaje hanyuma acha mna muguma agaho tubone wagifunde nusutse kwa mazi nga nja gucari uzabinyandikeko zitagute mu cyongereza kavisi kandi aho nta moso dukeneye ego ashaka kugira utavuga nawe azatabwa umva mutama twemera ashaka muri yuri nta mafaranga uca wawe director Lionel azana mwezi uzo n'ibitenge amedabwiye namushirire mu cyaro kutala shaka mumureka rahubwo umvirizayo umviriza rahubwo icara neza kwanza kana kwicara mu arakwindi sende sakubwira ine se iyaye igiriye mane banze ndamushiremo kwanza wewe winda mushiremo yari umyemana jewe nimuze nani ingo gusa nabindi manzi muntu abanakinyi bashasha batembeje wewe nyeraze ko ndayembe uni mushaje abe beje ngaza bira kisagaranzi kirosana ku telefone wala kuti uyu reka angalia mzee sana iyi mushasha ninjizemo ona wanijizemo wewe tara kunani Di kuri Facebook. Nibute abaruguru none waruguru yambare ngo Sigandari. ubete ninde umwana nawe wowe inzobe Wari digenzi bahaya. Wari digenzi. umpa Mama Keza uriyo. Nauriyo.
ntawe yajino yaratwishe amata ni mawuwa Nzizawe nambaye ntabwo sisi ya rukuru isa neza uruzinge ukuboko kumwe yambaye chapter ene hariya kunisha kunisha koto ababuta kitambara nambaye ubone icyo wambaye ku maguru nane avuga ndamukomeza neza bariko baramba bariko baragotera ibigori by'abandi basha mugenda mu kigo hajya kwirebe mudufashe cyaje nibarabara bitro chef yamenye yashiki chef